umutekano umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane biriko biravugwa mu bisata bitandukanye, harimo igisata c'umutekano w'igihugu, igisata ca politike be n'igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu. Ni mugiye ku munsi wa mbere w'iyindwi hari igenekerezo y'umunani Kigarama mu mwaka w'ibihumbi 2025 mu nama yabaye ku mugoroba n'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi n'abaserukira amashiramwe mpuzamakungu n'akarere. Umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu w'u Burundi Edouard Bizimana yari yamirije ngibitero vy'u Rwanda ku birindiro vy'abasirikare b'u Burundi b'abarundi bari muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku ruhande rw'u Rwanda nta nyishu yari bwatangwe ku vyo ico gihugu cagerezwa gushika igihe inkuru tuyishiriye ahabona, ngo ni ibitero vyari vyateguye ku ngabo z'u Burundi ndetse n'abasivile. Nkuko umushikiranganje Edouard Bizimana w'imigenderanire n'andi makungu yabivuze, u Rwanda ngo rwakoze ivyo bitero mu kiringo gito inyuma yitegwa umukono ku masezerano yo kwigenekerezo ya 4 Kigarama i Washington muri leta zunze ubumwe za Amerika, aho Burundi bwari bwitavye nk'indorerezi. Ivyo bitero ngo vyakozwe task force y'ingabo z'u Burundi n'iza Kongo Tafoku iri mu bikorwa vyo gufasha leta ya Kongo hamwe n'abanyagihugu hakoreshejwe indege z'intambara n'ibigwanisho bikaze. Uwo mushikiranganje atomoye ko imyiteguro y'ivyo bikorwa yatangwe kugenekerezo ya 28 Munyonyo, aho haringanye imodoka z'intambara hakanarungikwa abasirikare benshi b'u Rwanda muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagera ku 8,000 kandi ubwavuba. Ngintumbero ku bwa Bizimana ngo yoba ariyo kwigarurira ibisagara bikuru nk'icigaruriro harimo Uvira ku birometero bike yuvuye Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi, territoire ya Fizi n'igisagara ca Kalemi umugwa mukuru wa Tanganyika. Ngo guhera kwigenekerezo ya mbere Kigarama intambara zabere mu bico vya Rubarika, Mitimbiri, Katogota, Ruvangi na Sange yahitanye abasirikare benshi b'abarundi. Muri abo akaba arimwo Lieutenant Colonel Atanazi Minani nkuko twamugarutse ko mu nkuru ya mbere, ari we musirikare mukuru wishwe kuva Burundi bwatangura ibikorwa vya gisirikare mu gihugu ca Kongo. Bitandukanye kandi n'ukuntu bimeze ku ngabo zigiye mu butumwa bwo kugarukana amahoro muri Somalia, aho imiryango yabaguye ku rugambi habwa inshumbusho itomoye. Nta mategeko rero agenga abarundi bapfira muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahari. Ivyo navyo bigatuma haba kudatahura n'umubabaro mu miryango. Umushikiranganje Edouard Bizimana yasavye amakungu gushiraho ibihano ku Rwanda kubera ivyo bitero yabonye vyica bidacaguye kandi bica kubiri n'amasezerano y'akarere. Yari yamirije ico yita gukina imikino ibiri ngo bikorwa na Kigali. Edouard Bizimana yashimikiye ku kuntu Burundi butari ku ruhande na rumwe muri zo njyane, ariko bukaba buje gukinga imbibe no gukorana n'ingabo za Kongo. Kubwiyo igihugu kiriteguriye kuganira na Kigali mu ntumbero yo gutora umuti mwiza, ariko akavuga ko bwiteguriye gukingira ubutaka bwacu mu gihe bikenewe. Ngo twarabujije ibitero vyinshi vyagomba guhungabanya ubutaka bwacu. Uburundi burafise uburenganzira bwo gukurikirana uwo wese abuteye, niko yatangaje. Umugwi witwaje ibigwanisho wa M23 warasubiriye kugwana mu mwaka w'ibihumbi 2021 uraninjira muri Alliance Fleuve Congo ya Corneille Nangaa yahoze arongoye seni ya Congo. N'umugwi w'igihugu ujejwe ivyo gutegura amatora mu gihugu ca Congo. Uwo mugwi rero ubugenzura ibisagara bitari bike vyo mu buraruko no mu bumanuko bwa Kivu hamwe n'uturere dutunze amabuye y'agaciro menshi. Leta ya Kinshasa yo ikabandanya yagiriza u Rwanda gushigikira uwo mugwi, ariko Kigali kabihakana naho ivyegeranyo vyinshi vyabone vyari vyarerekanye ko abasirikare b'abanyarwanda ari benshi bari mu ruhande rwa M23. Uburundi bwarungitse ku mugaragaro kuva mu kwezi abasirikare kuva mu kwezi kwa Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2023 n'abasirikare barenga 10,000 bari bagiye gufasha FARDC hamwe n'imigwi ya Wazalendo. Muri Kigarama ku mwaka abasirikare 272 b'abarundi banse kugwanya M23 barafashwe baracigwa imanza baranapfungwa gushika ku gufunga umunyororo w'ubuzima bwose. Abo bose rero bakaba bapfungiwe ku Murembwe mu manuko bushira uburengero bw'igihugu. Ku ruhande rw'inama zabereye Washington, President Varisto Ndayishimiye yatangaje ati
Uburundi bufise uruhara rukomeye. Yongera avuga ko yizera ko bishoboka gushikira amahoro arama no gutekanya akarere. Kenshi umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yasiguye ko impamvu Burundi bufise abasirikare muri Kongo ari mu ntumbero yo gufashanya mu karere. Uti nibisanzwe ko abasirikare b'abarundi bapfira muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuko ari byo bemeye, ariko yongeye kwibutsa ko intambwe M23 iguma iterera ari amakosa ya leta ya Kongo. Kongo ngo nitegerezwa gusigura ukuntu abagwanyi bagoma bafata ibindi bice kandi twagiye kubafasha. Burundi ngo barafasha gusa. U Rwanda nago rurishura. Ku ruhande rwarwo, u Rwanda rwagiriza Burundi na Republika ya Demokarasi ya Kongo ko bifasha hari FDLR, umugwi w'abahutu b'abanyarwanda ukora mu buseruko bwa Kongo kandi bagirizwa uruhara mu ihonya bwoko ryabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1994. Amasezerano ya Washington agategekanya ko abo bagwanyi bakwe bigwanisho, naho President Felix Antoine Tshisekedi abita ko ari ibisigarira by'abasuma bitakigira inguvu bisigaye. Ivyo byose rero biba mu gihe icuka ari kibi cyane mu karere. Vyerekanwa cyane n'igikorwa cy'u Burundi cyo kugara imbibe zo hasi zinjira mu Rwanda mu ntango z'umwaka uheze w'ibihumbi 2024. Ingingo ivuga ko yavuye ku kuntu Rwanda rwagirizwa gufasha imihari gwanya Burundi. Kugeza ubu nta matoza yigenga araza kwemeza ivyagiriji vyashikirijwe na Bizimana, bigatuma kugeza ubu ivyo ashikiriza bitagira ishimikiro nk'uko benshi bariko barabivuga. Ni mugihe kandi inkuru iriko iravugwa cyane muri kano kanya n'ubundi ari ifatwa ry'igisagara ca Uvira. Ni igisagara n'ubundi cari gicungerewe n'abasuda b'u Burundi. Ngo M23 yafashe Sange bituma habo guhunga kwinshi kwaberekeza mu Burundi. Ingabo z'u Burundi nazo zisubira inyuma. Igisagara cha Sange kiri muri territoire ya Uvira muri Sud Kivu carafashwe ku munsi wa mbere n'abagwanyi ba M23 inyuma y'intambara zikaze n'ingabo za FARDC. Amasoko mu bajejwe umutekano akavuga ko abagwanyi bafatiye icarimwe kambi ya gisirikare ya Kabunambo bituma ingabo za leta zisubira inyuma mu kajagari. Abahunga cane baja Fizi, Tanganyika no mu Burundi. Ifatwa rya Sange rikaba rije mu gihe kandi M23 ikomeje kunyaruka yegereza Uvira. Kubera gutinya abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi bariko barahunga. Bamwe bakaja mu karere ka Fizi, abandi mu ntara ya Tanganyika. Abandi bakaja Bukimbibe bahungira mu Burundi. Amabarabara yuzuye abantu batwara n'ivyo bashoboye kwikora ko akenshi n'amaguru. Ni kumwe mu bagize societe civile y'Uvira yabwiye ikimenyesha makuru SOS Media Burundi kuri telefone. Uwo mugwi w'abagwanyi ubu umaze gufata Katogota, Luvungi, Rubarika, Mitimbiri, Bwegera, Matulule na Sange ndetse na Uvira. Ibarabara rikome kandi ngirakamaro riri hafi cyane na Bujumbura, ahari ibisata vy'amashiramwe mpuzamakungu n'ubuyobozi bukuru naryo ryamaze gufatwa. Ingabo z'u Burundi zarasubiye inyuma. Uko ibintu bigenda biraba, bamwe mu basirikare b'igisirikare cy'u Burundi ba FDNB bari bamaze amezi menshi ku misozi hanamiye ako karere baratanguye gusubira mu gihugu cyabo. Abasirikare b'abarundi babonywe imuramvya, Kamidoki, .0 na Murambi basubira mu gihugu kwitegeko ry'indongozi z'igisirikare. Amasoko mu gisirikare Bujumbura no muri Uvira kemeza ko igisirikare kiri mu bikorwa byo gusubira inyuma. Ico cemezo ngo caba cyafashwe mu nama yakoreshejwe n'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare General Prime Niyongabo ari kumwe n'abahanuzi biwe n'indongozi nkuru mu gisirikare. Intumbero yari yo gufata ibirindiro ku mupaka mu ntumbero kuzibira M23 ngo ntibandanye yinjira mu Burundi. Umurindi munini w'abantu binjira mu Burundi, abasirikare, imbonerakure n'abasivile bariko barahunga. Guhera mu gitondo ca kare cyo ku munsi wa mbere w'indwi, imbibe za Uvira zariko zicibwa ko n'isinzi ry'abantu. Abasirikare ba FARDC, abagwanyi ba Wazalendo, abasirikare b'u Burundi, abagwanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD, imbonerakure. Kwibarabara rya Kaburantwa abashinga intaye bakavuga ko hari imirongo miremire y'abantu barushe kandi bahungabanijwe kubera iminsi myinshi y'intambara. Ingabo z'u Burundi ziriko ziraka ibigwanisho vyose abasirikare ba FARDC n'abawazalendo binjira mu gihugu, ikimenyetso cyuko ibintu vyifashe nabi muri iki gihe. Amasoko menshi akavuga ko bamwe mu bategetsi bategekaga mu gisagara ca Uvira bari bamaze guhungira mu Gatumba bikongereza ubwoba.
Kuwa mbere ku mugoroba kandi mu gihe icuka cari kibananije kuba kibiciyongera umushikiranganje w'Uburundi ajejwe imigenderanire n'andi makungu Edouard Bizimana yagirije u Rwanda ko rwongereje ingufu z'igisirikare rufise muri Sud Kivu rwashize ingabo nyinshi ku mbibe z'Uburundi n'u Rwanda kandi ko rwarashe ku basirikare b'u Burundi mu kiyaya ca Rusizi gushikaho barasa ku butaka bw'u Burundi. Bizimana akavuga ko n'ahatavyemeza atanga hari ingabo zirenga 8,000 z'u Rwanda zashizwe muri Sud Kivu. Akavuga ko hari imodoka nyinshi zuzuye igisirikare zuzuye abasirikare zajabutse urubibe kuva ku igenekerezo ya 28 Munyonyo hamwe n'ikoreshwa ry'indege z'iterabwoba ku basivile. Ibi vyagirije yabivugiye imbere y'abaserukizi b'ibihugu n'imiryango mpuzamakungu Rwanda b'imiryango mpuzamakungu vyose bikorera ngaha mu gihugu c'u Burundi mu igihugu c'u Rwanda cyo kitaragira ico cishura kuri ibi vyagirije. U Rwanda narwo kandi nkuko twabigarutse ko rugahora rwagiriza Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi ko bifasha imigwi igwanya ubutegetsi bwabwo bituma haguma zuguru mu kwagirizanya. Ivyo nonekaye ngo biremereye harimwo aba civile 74 bishwe ndetse n'aba 83 bakomeretse. Kubw'ibiro vya OCHA abantu 74 ahanini abasivile basize ubuzima kandi 83 bajanywe ku bitaro vya Sange na Walungu hagati y'igenekerezo ya kabiri ndetse n'igenekerezo y'indwi Kigarama. Bruno Lemarque umuhuzabikorwa wa ONU muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aratabaza ati ugutwara abakomerekejwe birahungabanye kubera intambara n'amabarabara yugawe. Hari n'ibitero ku nyubakwa za gisivile n'amashuri arimwo biravugwa. Ivyo ni vya bikomeye mu mategeko mpuzamakungu agenga intambara. Intambara y'akarere ikomeye na Washington, amasezerano yasinywe Washington. Ibi vyabaye kandi mu gihe Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda vyashize umukono i Washington ku masezerano bihujwe na Amerika ku masezerano yo guhagarika indyane mu karere, ariko intambara ibandanya ikomera. M23 ni umugwi wasubiriye gufata ibigwanisho mu mwaka w'ibihumbi 2021. U Rwanda na FARDC ishigikiwe n'ingabo zirenga 10,000 z'u Burundi hamwe n'abagwanyi ba Wazalendo. Kinshasa yo ikagiriza igihugu c'u Rwanda gushigikira M23 ubu iri mu runani AFC rurongowe na Corneille Nangaa uhoze arongoye umugwi w'igihugu ujejwe amatora Seni mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aharanira gushinga canke se igihugu kigizwe n'amareta yigenga. Kigali yo ikabihakana. Nkuko twabigarutse ko u Rwanda rwo rukagiriza Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu c'u Burundi gufasha umugwi FDLR uri mu mashamba y'igihugu ca Kongo bagirizwa urara mu ihonya bwoko ryakorewe abatutsi ryo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1994. Tukabibutsa ko amasezerano ya Washington ategekanya ko umugwi FDLR wakwa ibigwanisho President Felix Tshisekedi we akayita ibisigarira bitagira inguvu. Abahinga ba ONU bakavuga ko u Rwanda rubita abatekamutwe, bakavuga ko u Rwanda rufise muri Kongo abasirikare barenga 6,000 bagiye gufasha M23. Nimwe kandi intambara zatanguye ku munsi wa 4 w'indwi iheze zage ziragaragaza ko igisirikare cy'u Burundi cari kiriko kirabandanya gutakaza imwe mu bice cacungera bikomeye cyane. Kuva muri ntwarante umwaka w'ibihumbi 2023 abasirikare b'u Burundi barungitswe mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo baguma batakaza cyane. Hafi burindwi haratangazwa bapfuye canke bakomereka mu gihe intambara ya M23 ndetse n'igisirikare ca Kongo yo yarushirizaho gukara. Mu minsi iheze gusa abarenga 100 baramenyeshiwe ko bakomeretse 87 muri bo bakaba bari ku bitaro vy'abasirikare vyo mu Kamenge mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Mu gihe ubutegetsi bw'u Burundi bwo buguma mu gacerere kubiriko birononekara vy'ukuri, hari abashinga intahe bavuga ko hari amazika ba mu kinyegero. Kuvura mu kinyegera bakomeretse, igisirikare naco kikabandanya intambara nk'uko umengo n'itegeko ryatanzwe n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye n'ubwo umubabaro n'abapfa biguma vyiyongera. Kubwo bamenyesha makuru ba SOS Media Burundi bari ku bitaro vy'abasirikare mu Kamenge batumenyesha ko abakomeretse bariko bavurirwa mu gisata c'indembe hamwe n'igisata cyo kuvura indwara zisanzwe. Uti biroroshe kubamenya. Abenshi bambaye imyambaro itukura yo kwinonora imitsi. Abenshi bafise amaboko ariko amapasuma niko bivugwa n'umwe mu bamenyesha makuru ari ngaho. Ivyumba bibiri vyakira indembe biruzuye. Igitanda kimwe kirashigwa ko abagwayi bashika 3 bivugwa n'undi mumenyesha makuru.
Bamwe mu bakomeretse bajanwa muri defense contravio passive hafi y'ikibuga c'indege ca Bujumbura ahazwi nka Guantanamo, ahabikwa n'ibiziga kubera hari ivyuma bikanyisha. Abandi barungitswe mu bitaro vyigenga vya Tanganyika Care Polyclinic. Igitigiri cabo ni 87 nica bari mu Kamenge gusa. Igitigiri c'abakomeretse co kikaba kivugwa ko ari kinini cyane. Kuva kugenekerezo ya mbere Kigarama, abasivile benshi b'abarundi barishwe mu bice vya Rubarika, Mitambiri, Katogota, Luvungi na Sange, aho intambara bivugwa ko zikaze cyane. Bamenyekanye cyane nkuko twabigarutse ko akaba arimwo Lieutenant Colonel Atanazi Minani, imwe mu ntwazangabo nkuru y'igisirikare cy'u Burundi ipfiriye muri iyo ntambara kuva Burundi bugiye muri Kongo ku mugaragaro. Ku munsi w'Imana gusa abasirikare bashika indwi barishwe mu Isange nkuko amasoko yaha bivuga. Ayandi makuru ataremezwa neza akavuga ko hashobora kuba hamaze gupfa barenga 30 kuva ukwezi gutanguye, nubwo nta tangazo rya leta rirashikirizwa. Ababibona bakavuga ko hari ibiziga bihambwa vyihuta, rimwe na rimwe imiryango itabimenyeshejwe. Akaba ari n'abavuga ko kana makamyo ya gisirikare aja kurondera abo mu miryango mwijoro atansiguro zitanzwe. Ku biziga bitahukanywe bigoye kumenyekana, nk'imiryango ihari mu gihe ibiziga bishitse niyo ishobora kumenya uwapfuye. Nijambo rivugwa ku maziko ngo ritegurwa n'ibiro bikuru vya gisirikare, ngo kirazira gucisha mu kanwa Kongo nkuko bivugwa n'imiryango yahekuwe. Nani makuru menshi rero turiko turabategura ni mu mwanya byose, nimuze gucikanwa. Fyonde subscribe canke sabone ni butarafyenda ko kugira ngo utoja ucikanwa nayo dushikiriza. N'umuhuza TV rero, Imana iba hezagire ibikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.